forma de artista kugira ngo ashe kuza kudesana kano gashimwe. Amahoro muraberewe cyane gose kandi muri ntore uno mugoro udasanzwe igerezo ryanjye ukwezi kwa rusama 2022 kino gikorwa cha AJS Awards ya 2021. Reka rero duce muri kategori yindi y'abantu basanzwe ari abanywanyi canke se abamambre ba AJS bashoboye kwiyemplika mu bikorwa gusumba abandi, anaco gituma nabo nyene baronkejwe udushimwe. Reka duhere kuri Edi irakoze anyaruke turamenyerutsa cyane kuko gakunda ucunguza umwanya ibikorwa tubaza gufasha. Edi irakoze yamaze gushika bamunzanire awards yiwe n'uyu Edi irakoze award yiwe yahawe n'umukobwa mwiza cyane. Seconde stanu gusa cyovu. Hello, ndabashimiye cyane abakunzi ba AJS ifise amateka menshi ku bantu batabizi. AJS yatanguye muri gutangura ama evenement ya Bujumbura akomeye ahuza abantu benshi nk'uko muri 2015 igihe bitari byoroshe. Rero niho je natangura na AJS. Ndashima cyane umurongozi wa AJS Cedric Nimagaritse, ashimira n'abandi bose muba hafi ya AJS uko bukeko bwije. Imana ibahezagira. Nuko arakoze Edi irakoze uyundi agomba kuronswa agashimwe kubera ko ari muri AJS kandi yitwaye neza cyane cyo kimwe n'abandi bamambre mugabo arabarushani. Amipro nawe naze hano aronswe agashimwe yategure kuri muhingamo na Marino Joro na AJS Awards 2021 nawe nyine agahawe n'umwigeme mutwengeye neza cyane. Amashi menshi kuri Amipro uno munsi ngira ngo birasa neza. Uno munsi ntari karavuga gose araza kuvuga mu mwanya. Amipro napenda mikro. Amashi menshi kuri Amipro, Amashi menshi Imana cyane kuba kana bashimye kiyongere mu bundi. Ndashima Imana hama AJS yubawe. Ugira gatatu wundi nuwitwa nuwundi yitwa Juste Gael. Muranonga amazina rasi agari wewe boss. DJ Israel ça sent mugabo bari dans la même maison, dans la même boîte. Cyo gituma nawe yoza ngaha na hari karavuza ngira ngo Mario acahamubera. Undi migeme yambaye neza kirundi aramuzaniye awards. Asante sana ba DJ ni bakunda kuvuga baramixa. Asante sana tubandanyirize ku muce wundi w'abandi bantu tugomba gushimira abantu bama hafi AJS mugabo kandi bataba sponsor cyane mugabo bibonekeza mu bikorwa bikomeye. Duhamagare uwa mbere Minani Freddy aze hano. Buno bushimwe buri hano ama awards ari hano kugira ngo tuyacunguze kuyashikiza beneyo. Minani Freddy niba atari hafi duhamagare kandi abari kazanura Jado niyo nkuru besha nkuru nziza abandi bamwita Giti. Jado nkuru nziza nawe nyene yegere hafi hama dukurikize umu MC sportif de l'année 2021 yashoboye kwizegwa ni Bucuti Arsene yitewe na AJS nawe nyene yegere hano yaducumuta umwanya ibikorwa hama tutandukira muri wa muce rero. Hey wa muce udasanzwe ndabona ko Minani Freddy yabonetse hafi cyangwa yoge karaza. Nkuru nziza Jado cyangwa Giti nawe nyene sinzi ko ari karaza cyangwa afise abo yatumye amavu y'ivyo na Arsene Bucuti mwana bona ubushitsi. Okay Jado nkuru nziza na mahorga boss labo mwigeme mwiza cyane n'agasourire ka bien. Okay no musi yambaye utamenyerewe ntamenyerwa. Asante sana Arsene Bucuti.
yawe yashize ari costume nawe nyene arabona umuhigeme mwiza cyane amuhaye agashimwa muhawe awards iyo ni ya AJS 2021. Asante sana boss. Ndagushimiye cyane rwose, ndashimiye abanyizeye kugira mbe MC sportif. Amwaka nakoze cyane nawe MC wa basketball, wa mari, wa volley, wa handball, wa makinga n'ibindi byinshi cyane. Sinzi ko ibikorwa byanje hari ababibona. Ino rero award ndayituye perezida wa FEBA Apotre Jean Paul, ndabasaba mukomera amashi. Ndayituye rero n'abasportif bose bari ngaha cyane cyane basket n'abamariners. Minani Freddy niwo bita Mutima, ndibaza Fleury, oh là là, Fleury Freddy sa son nizera ko ntago hari. Reka rero dusubize ijambo aba MC araje. Okay, welcome, karibu Mutima, Minani Fleury, Mutima le comédien. And the mic. Yes. Aje arikajya brochette. La mukobwa mwiza iruhande yawe. Mira kanyama kwanza hekenya hotel. Ora yisubitse. Tugere Kristo. Pourquoi vous criez? Hamananje Avado Hasimo Award. Je peux dire que merci. So, tugere Kristo. Inkono yose iri gihe en français, toute marmite brûlait son temps. Les amis, igihe cy'umuyaga niho umenya igiti cyari gifashe, imizi yari ifashe igiti, sibyo gahemu? Kidumu kibido yavuze ijambo rikomeye ati Cedric baramugwanije umwanya munini ariko aramutera intege arahagarara, sivyo? Ivyo bihe twese turabicamo. Igituma tugihagaze uyu munsi ni kubera amavi y'abavyeyi baguma badusengera ati Imana dufashe natwe mu miryango turonke abantu bateye imbere. Allo uri mawe hewe nanje ndi muri arena ibintu ni sawa. Dukomeza gukora kugira ngo duhindure situation mu miryango, sivyo? Urashobora gukora konsere zitatu ukinjiza miliyoni 6 ukayasiga muri arena, ugakora konsere zibiri zimwe ibihumbi 400 zikanyungukira miliyoni 200 mu mwaka. Biravana n'intumbero dufise. Ikintu cya mbere na mbere kibabaje ni ukwiba kurya umunani bakujya mbere bakaza gusaka iwanyu. Tugomba guhindura histoire mu miryango, sivyo? Jewe inyama ndayibonye ndayigazura kubera kahise narifuza ikigori kubarara baryoba bavyotse. Gukumbura iburete ubana na busheri. Ivyo nivyo bihe twaciyemo. Ndeka tubane acavyibuka. Ari mu bantu nabwiye temuze jewe karanyanyaye acantera amahera y'amezi 2 basha mu nzu. Allo ivyo nivyo bikomeza abana twakuriye impande ya Nahangwa. Allo biratawurise rero turabashimiye cyane. Umukama bahezagire abantu mudukurikira cyane na ntaryo. Nimba tugihagaze uyu munsi si muweza abantu turakora cyane kugira ngo imitima y'abantu tuyiyegereze.
nta byinshi novuga byinshi abantu badukurikirana barabikora irahora murakoze cyane ndarangije nta kindi mumbwira nokora ati naho satani yokizwa sinoga amashyi menshi kwa Mutima le comédien. Hanyuma abayobozi rero reka babandanye kwa cyabo kano kazi kararangiye kugira ngo tubandanye n'ibikurikira. Neza cyane tubashimire DJ uduha akazi gato cyo tugaruka.